DFTV. Tunda juhudi. Bakunzi ba DFTV turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bene muherereye turabahaye kaze kandi mu kiganiro cha Heavens News mushikirizwa nanje Jean Luc Bagenzi hano muri studio yacu bwami bwa DFTV turafise abatumire babaririmbyi baje baserukira chorale Down Joy Singers reka datevye ndabahe bidondore ya kwizina nitwa Dio Artimere Bgirimana nkabanze kwizina rya Yan kwizina nitwa niyo nkuru Jafet abenshi batazira Gatisi ribaza benshi murarizi nkaba ndi umutoza wa chorale Down Joy Singers. Ego Gatisi umutoza umajambo make ushatse kuvuga iki nk'utabizi nk'utamenye ibintu vya chorale ushatse kuvuga iki? Murakoze cyane ndi umuntu amenyereza amajwi mu bandi baririmbyi. Ego ndagaka umugenzi wawe ngaha mbega muri chorale nawe ujejwe iki nk'umuririmbyi? ya ndi umuntu yegere cyane chorale ndayifasha ibikorwa byinshi haba mu kugira mu kurondera ibintu bigezeho like kurondera hageze dufata ikibazo cyo kuja mu studio n'ibindi internet n'ibindi. Ego ndabona ngaha amanje muzanye CD ya album yitwa Tubane, album Tubane neza. Ni album muri kawusohora ubuvuba narabimenye narakurikiranye mbega nize ntambamye canke ize ngorane mwahuye nazo muko mutegura ino album canke muko mai launching. Okay, kubera ko chorale irimwo cyane abanyeshuri uburyo usanga ari kibazo ariko kimwe gusa Imana irakora nyene nkuko ugiye barabizi uko bigenda donc Imana irafasha tugakora ariko kuruha turaruha kuko dukora tutari ko dukora ibintu bizotwungukira n'ama concert dukora ntabwo tugira ama droit d'entrée n'ibindi. Hari cyo uwizi ko nawe canke umunganira? Ego cyane no kuvuga uyu murimo twiyemeje novuga ko ari kiganza c'Imana cikorera si ku bwacu kubera ko bwacu navyo two kwishoboza ni nayo mpamvu twimirije bino bikorwa dufata umwanya w'amasengesho tukaronka inyishu ivuye ku Mana ku bantu badufasha iki hama tugakora umurimo tubyishimiye tuguwe neza. Ego ndabahaye kandi kaze numva yuko muje muvyishimiye kandi mudakunda kuruha cyane yo kumategura album mbega muri studio hageze kuriha amafaranga ntabyinye ntibavuna kuri ico kintu? Harabakuruha nyene to gusa kubera ko ubufise objectif ubufise ahantu ushaka kuja ubufise aho ubutumwa bwiza ushaka ko bugera nta kibazo na kimwe ikunda. Ego muri indirimbo muri liste y'indirimbo mwasohoye muri album Tubane neza ndabonamwo indirimbo igira 6 yitwa ngo chauffeur mbega tuvuza chauffeur mwebwe mwumva mwiki canke abakunzi ba DFTV bakwadukurikirana bo kumvamwo iki? Murakoze cyane. Chauffeur turazi ko ari umuntu asanzwe atwara imodoka ayobora abandi no kuvuga iyi ndirimbo muyumvirije neza mu majambo yayo kuvuga yuko dufise Imana ariyo hejuru ariyo dukurikira ari umushoferi wacu ari umudriver wacu ari we dukurikira niyo mpamvu twashatse kugacisha muri iryo jambo rya chauffeur kugira abantu bose babitahure kuko muri ukutubayeho umuntu avuze ikintu cy'umushoferi uragitahura akazi ajejwe icakora. Tuvuze ndabona indirimbo ya mbere yitwa Tubane neza indi kitwa Nguvu mbega iyi inspiration y'izi ndirimbo yoba yavuye? Ko bisanzwe nkuko Yesu yavuze love one another dukundane hagati yacu sivyo no kuvuga iyo inspiration niho yavuye Tubane neza kino gihe urabona urukundo rugenda rutituka nabitwa ko bamumenye usanga juste urukundo rutakigaragaza nkuko biri so that rero habaye inspiration indirimbo irakogwa nkuko mujya kuvyibonera muri nimwagira juste kuyivuza. Ego mbega akadukurikirana bosha kwibaza ati mbega abaririmbyi ba Down Joy Singers ko badakunda guhana ingorane nyinshi haba mu buryo haba mu gukora arrangement musical comme nka chorale ko abari umugwi munini nashaka mbeko tubane kino iganiro ndabasabe mwaje nkora abaririmbyi mwese mwambwiye mwoduha akapera sinzi cyashoboka maybe ushaka guhera kururi yayi na kibazo nico gikorwa cacu gutanga kapera
nta ngorane n'imwe ndavuga ku ndirimbo y'abakurambere nayo iri muri urwo rukurikirane abakurambere turazi yuko ari abantu ba kera bo muri kahise bakoresha ibintu by'imigenzo yabo dushobora kuririmba mukabyumva swate couple channel ofre ndabahe microphone muri memeganye nta ngorane abakurambere be n'abahanuzi bacu babayeho kera bafise ubumwe bagakundana ariko ab'iki gihe kibiki gengwa n'ivyaha urukundo rwarabaye nk'umugani naho tworirimba tugasigura tudafise urukundo byose n'ubusa n'ukuri keraho harabaho gusangira byaba bike byaba byinshi mu bana b'Imana bose bashize hamwe ariko uyu musi hariho kwibako aho kera mbabwira urukundo rwari rwuzuye urukundo rwari rwuzuye ego cyane murakoze cyane kuri akaririmbo muduhaye urukundo kandi byiza rwari rwuzuye turabandanya ibiganiro byacu bya DFTV iganiro ni Heavens News kumushikizwa nanje Jean Luc Bagenzi abatumire ni kohale ya Down Joy Singers ko nayabwiye ni ikiganiro tuzoha akanya abaririmbyi baririmba indirimbo za gospel ndetse n'abavuga butumwa kugira ngo mushikirize akari ku mutima ego turabandanya iganiro cyacu ndabona ni kohale yo muri Eglise Sororezo Sororezo SDA Church ego iri ni shengero ry'Adventiste canke Adventiste kuno Okay, ni Eglise Adventiste 17e jour nkuko biri turuka ku munsi ugira indwi nkuko byanditse muri Bible. nuko nyene mugenzi wanje abivuze turuka ku munsi ugira indwi turabo isabato ego imbere ko turangiza kino iganiro cyacu cha Down Joy Singers n'abambaze Prito imbere ko turangiza kino iganiro cyacu cha Heavens News n'abaririmbyi bacu ba Down Joy Singers nagomba imbaze ku gatwe kabo umurimbyi umwenda mubaze ku bwawe mbega aho ubwawe bishitse ukava muhira utatekeye amafaranga wibaza ko atekeye amafaranga ya bisi mufuko ugasanga ntayufise eje muri DFTV twagutumiye ugasanga ntayufise uri nk'umuririmbyi mu ico gihe uco byifatamo gute kibazo mbinga kiragoye cyane navuye muhira ata amafaranga mfise naje muri DFTV cyo kibazo cyawe kiragoye cyane sinuko nwacisho reka mbaze mugenzi wawe ngaha nabagiye cyanyishura ikibazo nabagije ati nk'ubishitse ukava muhira wibaza ko atekeye amafaranga ya bisi muri portemone usanga mu ico gihe wayibagiye ku meza canke byashitse wayibe kandi wari yafise hanyuma ugacufata bisi ugashika uje muri DFTV twagutumiye mbega uce byigenza gute igisanze amafaranga utayafise mufuko mu mwanya mboje ndibaza mwantumiye ngashika namwe twabivuganye yuko nje ndi mu nzira ariko ndaza amankagira ico kibazo cyo kwibagirwa amafaranga nukuvuga mwe murahari nukuvuga noba naje kandi ndazitubanye neza nkuko iyi titre ivuga y'indirimbo muranyizeye noza hama nkaba nkisigura nkabwira uko byangendekeye hama muri mwebwe ndazi mufise umutima namwe wo gufasha mukaca mundira iyo bisi na kibazo ego hari ubyoshika ugasanga murakoroganye muri kohale ndi ngarutse kuri mugenzi wanyu ngaha murakoroganye muri kohale ndazi birakunda gushika kohale ugasanga umwe akavuga aririmba ijwi ritari ryo muri ico gihe urubyifata magute byose ni kwicara kuyaga donc kuvugana ari ikintu kitariko kigenda neza haba ico navuga ko twicara donc tukavugana ikintu tukakiregereza nyene bikagenda neza
mu nshuti yanje nawe mwazananye nawe gibishitse nk'igihe uri umutoza ukabona uwo watojeje akakora ikosa rimwe wamubuza aguma risubiramo kandi uri nk'umutoza mbega uvugifatamo gute nawe? Urakoze cyane. Mu gikorwa cy'ubutoza abaririmbyi barabizi ni igikorwa kigoye cyane, no kuvuga ushobora kuba murakora repetition ama ukumva umwe uwo nyene arajanye ukwiwe, ubwo nyene ico utegereza gukora nk'umutoza uramuhagarika akumviriza abandi iyo biriko birajana, kuko twese turi ku gikorwa kimwe, na urusha ubundi na ugira iki, kuko twese turiga tukamenya, ama ahejeje kumviriza iyo bijana arasubira akagaruka mu murongo ama mukabandanya umurimo w'Imana. Ego tuvuze gukurimba nk'ijwi rya marayika, mbega mwebwe nk'aba Down Joy Singers mwumva mwiki? Kurimba nk'ijwi rya marayika mugenzi ndashaka kwishura. Kuririmba ijwi ry'abamarayika no kuvuga hano kuri isi turiko canke abaririmbyi bose uko turi, swate gospel yaba ba musique, kuvuga nta muntu n'umwe yegereza kuririmba uko, no kuvuga ijwi ry'abamarayika ni ijwi rirongorotse tutaranumva kuri inosi. Mvuze umbaje rero ati kurimba ijwi nk'iry'abamarayika, naho cyo ndakubwira ati ahubwo tuzovyumvira mu ijuru nitwashikayo. Ego bakunzi ba DFTV tudukurikirana iganiro cha Heavens News, nagomba ndangirize nshimira abantu batumire, ndabashimira ukuntu bitanze bagashika mu bwami bwa DFTV. Mbega mwahabonye gute mu bwami bwa DFTV? Ya hameze neza cyane, hameze neza, navuga ake ni nziza cyane, donc mwadufashe neza. Hama icyo navuga ya byinshi biriko biraza, indirimbo zacu mashaka kuzisanga kuma réseaux sociaux nka YouTube n'ahandi SoundCloud, ya ndetse ni na album ikaba iri kirashigwa ko ya muno mwanya akaba hamaze kuja ko indirimbo zibiri. Ego mu bwa DFTV nawe ubonye gute? Mu bwami bwa DFTV no kuvuga subiramo neza DFTV. Urakoze. DFTV mu bwami bwaho novuga yuko izina burya umuntu uko yitwa rigiye bavuga ngo izina ni ryo muntu. Ni mu bwami nyene uko nabibonye, mwadufashe neza, mwatwakiriye neza, sinifuza no gutaha umenga twirirwa no munsi wose. Ego turashimiye cyane, twakengukira ukuntu banda mudukurikirana imisi yose, mudukurikirana mu kiganiro cyacu cha Heavens News. Ndayifuriza kugwa neza, Imana ibahezagire cyane. DFTV. Tunda juhudi.